ingingo ziri mw'isi. Mbega hari urugingo rwawe rugikora ibikorwa vyo mw'isi gwice, kandi igihe uzobona abantu batanguye kukuzazanirwa kuri wewe bakavuga ngo mbega burya ko bavuze ngo yarakijijwe, nivyo ukaza wumva batanguye kuvuga kwa cyambara kurya, kwa kivuga kurya, kwa kinywa inzoga. Bababonye hari ivyo ukora bazi yuko bariko baraja mwijuru badakora. Rero abariko baraja mwijuru ibi navyo tuvyiyambure, twiyambura ishavu. Muntu uri ingenzi uri kuraja mwijuru, iyo turiko turaja nta shavu rizokwinjirayo. Ishavu rikubwira ngo ici wawe wamara kumwicara ikigira. Ko baraja mwijuru kujingitwa ntibikwiye kuba bamwo. Twiyambura urwanko rw'ubusa. Abana b'Imana ntidukwiye kwankana, abariko baraja mwijuru ntidukwiye kwankana. Yesu yavuze ngo ndabasabira kugira babumwe nkuko natwe turi umwe. Tuzovuga ngo turi umwe kandi twankana, nihagagira amajambo ateye isoni aca mu kanwa kacu. Uzusanga abantu bakijijwe n'ibijambo biteye isoni, haba mu kubivuga n'abavyandika ku matelefone. Nico gituma mukunda gushiramwo n'amakode kugira nibaze gusanga ivyo bijambo biteye isoni ngo babigweko. Vyiyambure abaja hariya niya bijambo biteye isoni mu kanwa kabo. Mu kanwa kabo n'indirimbo z'amashimwe, mu kanwa kabo n'amatazirano, mu kanwa kabo n'amazaburi, nivyo biba mu kanwa kabo. Nitukabeshane basha turi mu rugendo rwo kuja mwijuru, nitukabeshane biragahera. Wiyambura ibinyoma. Aba wa mubi barangwa no kubesha, none bazodutandukaniriza hehe nimba baja mwijuru bagenda barabesha, bagenda baravuga ibinyoma? Tubeshana hagati yacu, nitukabeshane tuvugana ukuri, uko bukeye uko bwije tuyaga ukuri. Gucokorana tuvyiyambure. Abatukana burya urashobora gucokora umuntu atakumva, kumuvuga amajambo mabi kuriwe, ukamuvuga ukongera ukamuvuga ukamucokora n'ibijambo bibi, umurementaniriza. Abantu baracokorana no mu nzu y'Imana, baracokorana. Abariko baraja mwijuru bitwa ngo bariko baraja mwijuru, ugasanga bariko baracokorana, barementaniriza abantu, babavuga ibijambo bibi. Ivyo ntibikwiye kuba muri twebwe. Gucokorana, gutukana ntibikwiye kuba muri twebwe. Kwankana, ibaze turiko turaja mwijuru uca kuri mwene data akaguha yambuka cugira uko. Ivyo bintu ntibibereye abariko baraja mwijuru. Nivyo kwiyambura bicitwa uyu munsi. Vyambure, iwacu ni mwijuru, ivyo ntibizojayo.